Nubabaramutsa uramutsa abantu bose bari kwisinzima. Hi, how are you? Good evening, morning, how are you? Pipi chachiro kawaniki. Yeah. Tubabuze ko mu Ruganda. Olaba bad man. Bano bacari mwe namba tumide. Mwe bare nyo, mwe bare dara batuwagira. Nzene BAODEN. Na kikosi cyo nacha new BAODEN. New generation, new power. Why I say. Aba diaspora mufise amafaranga mugenda kuguca ibiti muri Amerika murima. Zana amafaranga yayo dukora umuti. Mwena mayandazi mwe kujya amafaranga. Ashiyemo dukora umuti dukora akazi. Hari giteramo abarundi bagiye. We nturimwo BAODEN. Jewe bagiteramo bafizo basadibaro bagyanibwa je ni boss kwasumbye cyangwa ibintu vyegevye bafizo nabandi bagenda je bigana byo ngendamo je ndabarengeye bro je ndarenza nataka kurimba fizo taramenyekana nataka kurimba anyiruka inyuma gwa turimbane nanka namafasha banatashya bande je bigena ibyo binavyo kunda kumbwira nano bizi none yidandaza mu bwiza kiri maraya rero ni kuvuga iki rero Chef igitemo ciwanje kirana ubona ho nazanye igikosi cy'abana batamba bita new BAODEN yangije nazo zafata amakorasi n'amavesi yose batamba hari ikintu cye nibuka BAODEN ngo yindirimbo kabisa nimwe kuri zero abavyanga n'abavyemera bose nico kimwe rega kuririmba niko kazi kacu BAODEN arafro sayero yanji hagatima kisarara misari filime mu bwiza no mu buyenzi niyo yarara muri bya double jag Dabojarimbye muri primizike asarimba amakonterete akajukiwe ni keza bwagize karimba refasha byo ngo bigarari bikeri cenzana abantu bakaze yanji naduhonje gato yanji uyavuye mu Buganda ndamaze kungubu naduhereza kapera twegera hatwegera kabisa bia kapera yinda tari bia kapera yitwagiye Mwana wingozi mura busy no kukazi nkora ibyo nzinezereza n'abakunzi mura busy yuko yanga imbere incha no kumazi nkakano kamanzi kamakabaza kazi nakabwira ndumuhanzi ngako sakazi ngahubwo n'ubusazi ndareka yo mapozi uringa upinga urumujinga turapinga banzoje kwiga kwafe yawe niyo address yawe bakumwa kuranga yugurure barahazi no basheke kwafi hari abantu bibaza ngo umurozi hari abantu urenga yo cyaba this is a bad man last time umurozi bad man last time umurozi no bad man last mana yanje ndagufukamire nazamura ibiganza jurinde bakunzi bakoresha umwanya muri fresh muri bo Mr Tugesho bia ibintu ibintu ni so babwira ngo nivyemewe n'amategeko ngo nivyemewe ngo ntibizwi bare mu Burundi ngo babwukurageza amasaha uyema tujye ku masaha bana ucuva ngo nivyemewe n'amategeko ngo ni bia mu gitondo ni bia kumurango yanji naramwumvise muri bia yanji kumanzana impano shasha bana bijya fizo ikiwerewere atazi impano azishire hejuru atazi impano zashira hejuru cindo ndeba peti bato afise impano babuze ngene bomenyekana ndabamenyekanisha manyumviza man bya double jarimbye muri primizike asarimba amakonterete akajukiwe ni keza bwagize karimba refasha byo ngo bigarari bikeri cenzana abantu bakaze yanji naduhonje gato yanji uyavuye mu Buganda ndamaze kungubu naduhereza kapera twegera hatwegera kabisa bia kapera yinda tari bia kapera yitwagiye Mwana wingozi mura busy no kukazi nkora ibyo nzinezereza n'abakunzi mura busy yuko yanga imbere incha no kumazi nkakano kamanzi kamakabaza kazi nakabwira ndumuhanzi ngako sakazi ngahubwo n'ubusazi ndareka yo mapozi uringa upinga urumujinga turapinga banzoje kwiga n'umuriro ikarana dometse itabaturiye bia kwafe yawe niyo address yawe bakumwa kuranga yugurure barahazi no basheke kwafi hari abantu bibaza ngo umurozi hari abantu urenga yo cyaba this is a bad man last time umurozi bad man last time umurozi no bad man last
Bauden uyu yangi wamukuye mwahuriye kwanza imbere yo gukora yo kuvuga ibintu byose genda uba abafanzi biwanje I know ndu abafanzi biwanje yes ndu abanyanka n'abamponda n'abandabwo ko je ndi umuntu ahambaye mu Burundi cyangwa misinzi bamukabipinga ubu ndabazana impano shasha bwambe nagize gikosi Maroberi abaye bino busane buvugwa mu imisi utarabo busane ubu naho nazanye igikosi cy'abana batamba bita New Bauden yangije nazo zafata amakorasi n'amavesi yose batamba hari ikintu cye nibuka Bauden ngo yindirimbo kabisa nimwe kuri zero abavyanka n'abavyemera bose nico kimwe rega kuririmba niko kazi kacu Bauden arafrosaero yangi hagatima kisarara misari filime mu bwiza no mu buyenzi niyo yarara muri sala negera mufasha yagiye no jenjeje gufasha abantu ubu rero byo nzanye uvyo ngiye gukora ibintu birenze yangije ngo muramubona yangi nyongera je sindahi kwanza yaba manyina uyaba muri Jamaica no mu Buganda twari mu Buganda kandi akaba no wacu ingozi je nemeye kumufasha ndamuteza imbere kiko nagomba kumufasha cyavyifatamwe n'abatanga mvuga amajambo mabi oya yifashe n'abatamvuga amajambo mabi ngo Bauden ibintu byaguco jewe nakoze umuziki nafashijwe n'abampa amafaranga sinafashijwe n'abandi baririmbya kujya kwa by'abandi n'abandi mana yanje ndagufukamire nazamura ibiganza jurinde rero nacembotera ngenda mu bihugu bitandukanye tsanga mu bundi barahononye kubw'umuzuko unaje kwa koropa ndasukura nagize ucubaha n'abana bashushe nk'ababayange kwafa yimwesha buri munsi yimwesha yimwesha mu ndwi gatatu hari abantu rega bibaza ko ari umurozi yangi bibaza ko ari umurozi Imana kubera ari amaso ya shetani na shetani amarori yoyo ni nyabaki rega mama na amaso ya shetani ariko shetani ntafise amaso aya marori yoyo ni nyabaki yangi ibyo wanje bizokuyobera birayobeye ibyo wanje nubwo burinde ibintu bizi ni nka dareti mu abana mwese bibe ntimubizi sinoweli none yangi twegere ngare tuvugute vy'umutima nubaramutsa abantu bose bakwisinzima hi how are you evening morning how are you pipi chachiroka waniki tubabuze ko mu Ruganda wala bad man bano bacari mwe namba tumide mwe barenyo mwe barire dara batuwagira nzene Bauden na kikosi cyo nacha New Bauden new generation new power waya se aba diaspora mufise amafaranga mugenda kuguca ibiti muri Amerika murima zana amafaranga ya dukora umuti mwena mayandazi mwe kujya amafaranga ashemo dukora umuti dukora akazi hanyuma ndabatumira abantu bose kuri bunane ku matafarano bita kwa general muzovyumva nyambari wane Bauden New Bauden na jeni ho nzobandi kwa colonel rijya zina ryawo nyambari wane Amazon bar kuri bunane Bauden hari giteramo abarundi bagiye we nturimwo Bauden jewe bagiteramo bafizo basadibaro je ni boss kubasumbya cyangwa ibintu vyegavye bafizo nabandi bagenda je bigenda navyo ngendamo je ndabarengeye bro je ndarenza nataka kurimba fizo taramenyekana nataka kurimba anyiruka inyuma gwa turimbane nanka je namafasha banatasha bande je bigenda navyo kunda kumbwira nano bizi none yidandaza mu bwiza kiri maraya rero ni kuvuga iki rero je fite igitemo ciwanje kirenze Amazon bar ku matafari kwa colonel vraiment karibu kuri bonane biya dudu rega tuyatse numva ndifo ibintu fo okay ni kuvuga rero Bauden vraiment yabaramukije kandi arabakunda kandi uraberewe koresha umwana ndamubwire kuberewe bro ndabatera inkuru jewe aba ibintu by'amativi online bama amafaranga menshi kugira jangira ikiganiro wowe koresha umwanya je ndamukunda je umuntu wawe Bauden je umuntu wawe muri imisi zenzo zandahukora je umuntu wawe amatuzi kumajya wenyene kubera iki zoranyibuka kimya vyume kandi ndababwire impano abana butuke n'abana bangaye nkaba babiri b'abakobwa kwa turi dugene nk'umunane muze muri timu yanje New Bauden abatica ndabafise bazobigisha kabisa hanyuma n'abandi badafite ubushobozi bw'umuzika zo ndabafashe ndabarestidi bakore gusa ari umuntu abishoboye je n'umuntu w'abantu yamafasha abantu ubu ntamajambo menshi je novuga nababwiye zo mu gitemo kuri bunane bagezo yangi tumite ko ari umwana wavyaye
umwana navyaye abandi bana babonye none reka numvise umwana azovuka ngo ku itariki 25 je navutse kuri zingahe wowe wavutse kuva kera gusa zikaye ko bagomba wakuriye mu nda wowe wavutse ku mezi 18 hashe hatokome wambaye ikoti man Egumengo ni yambere mu Burundi y'abasoda bo muri Canada boyiro nkabaki kali mwanye by'iwanje ikirato nangahe ntuzuraraba ko muri ikirato nangahe canvas Orostar nangahe Orostar kiri murangahe y'amarundi nishimye ne iraza ni nka 30 y'amarundi 30 mva nishima avugisha uko oya yavugisha ukuri mukuri masi nkari ikoti nayo sinzi ikoti nanje ikoti ibe ntayo nzi namera natanze nabagabiye ingodo yose nararyohewe mvuga ati nkuko uri yafashe kamano bwira guca nkamugabira vyo yose niko byagenze nari mfise yose yo nagutse kumara wimwesha ya namariko ndaharira n'abantu ukoresha umwanya kwikwafa ndamandiko ndababwira ati je burindwi ibihumbi jana sinodi sishimana nishimana kuva kukirato hejuru sinambara cyane ibihumbi jana by'amadolari apana marundi by'amadolari tabesh uyu sinka beri Chris yamvugiye byambuka yamvugiye ndagucira ko we ndagucira ko nawe nyene gojuma sisera kumuvuga koresha umwanya yamvugiye sinavuze yanjije amanze ampereze kandi akapera yindi jewe numve neza aba bantu bariko baraturaba ko baravuga tuno mutipe rarenze nigisigo twongere kandi ndabonge ako mu muji abantu twaze twivye hariya reka mpere ini wacuruguru ahaba n'abatacubahana n'abakuru beshe bakagomba kwirukira besagara bamaze gushikayo bagacabo none kara no mpamvu ubona besh kurongora bibagora bakaguma barira ngo nta mahera kumbe iswingiza abatari bubare bia tumwe yangije sana about mumesha nkesi wonyongera kandi kamwe wonyongera kuri murondo jewe nsha kurukundo ndakubere komando tugiye ku rugendo tugice n'urukundo mbere joro n'igitondo uyu mutipe mani yo mizuku ikura nama ndahubwiye agenda uzenda kuzana abantu barenze oya uyu mutipe bisa amaso abona kure iri ni rimwe iri nabiri aya ni amaso mu bisanzwe ntabyo wari uzikasha umwana oya piramide sigura piramide twabihevye tubandanye igane dushe numva ndi fo ibi bintu fo twikama kabuce yego twese tugenda gake gozana mabia irira mahera too much money it's bia niso bia hashe bia uzamvura uzingo bia ukibata yini beat itumara uburyohe kuri bonane kwa konerera ku matafari yo ibivese ni vyeshe kapera ni vyeshe ibidemu baudeni we kubidemu bongo barahinduye bavyita ngingidi bauden nzoyibaza fizo nitwaho ibidemu byo muri Mike yabura umugore mwizimba maze ndakuguha ewa bakozi batumviriza yanji kuri Mike sinarinzi yuko bauden ugera umwe twatukiri kumwe abamwipfurije inabi urega n'ugwego abamwipfurije inabi mutubabarire nibo bahasigaye kandi batubabarire abifurije gufungwa bauden nibo bakagiye batubabarire kabisa kubera barababaye amara batuma tujya amafaranga bauden ntiyikora ko jewe sinikora ko muri bia nteba nkaboregwa agashuma ndagiye gukora mase oyingo kwanza ego kwa numva ko abadansere banje bari ngayi wawe babamaga genda ngere bace bakubwiye je numva ndushe ego oya powesha gato yindamwibaritse utubazo tubiri kwanza yanji yayo bauden yameka ragenda mu mwanya kubera abona umushoferi waramurindiye abandanye je nanje hano musi yazanye ya modoka itukura itukura kabisa ego yanji abaririmbye b'abarundi we niki kintu uwo guha umwanya ubahanure je mbona mbere no bahanura ko togwama ku kivi nandi nubwo agashara ari gatariko yatari bauden yatubwiye ngo abakobwa ngo bakwiye guhena
w'abakobwa b'abarundi kazi wowe urukwiye kubahisahanura iki imico irakenewe ariko no mu kazi kacu natwe kubahirizwa birakenewe bagahena bivana n'ururirimbo hari ururirimbo nyene ko gutambika irundi ntiwohenesha umurundi kazi ariko tugeze mu kabari muri biya cyawiyumvira canko bitako nawe uravyo none nka je naborewe basi ntango urimba ngo biya hafise nka ibebi ngahindi ngaha umva byoko bica vyuma akoresha umwana kabisa Yanji reka ndagushimire cyane kaka ariko duhindirimbo uzocuza dukora ikiganiro ufite indirimbo yawe bwite nturamenye ibintu ndafise ibihiye kuri YouTube andika kunda Burundi cuyibona andika twikosore ucibona ingoma shasha yangi yakore mu Buganda janda ko yaje ngoma ni jandiraho ndose kwa Juma mama wanje yambwiye ati mwana wanje akapera kuri iyo ndirimbo janda ni zina rya YouTube rya YouTube kunda Burundi niryo zina ry'indirimbo twagiye gato yo kunda Burundi gihugu cyacu kunda Burundi ragi ryacu kunda Burundi gihugu cyawe kunda Burundi ragi ryawe wasab aho abandi tuzohurira amamen mwijuru Yanji asante sana bro asante sana ubaho cyane New Bauden nigga from Ngozi ni mzuka unapanda Yanji asante sana bakunzi bakoresha umwanya media reka ndabashimire cyane nari kumwe na Yanji na Bauden na New Bauden ndabakunda cyane bye bye